Ryari ijoro rimwe riteye ubwoba ubwo abashinzwe umutekano wa Melchior Ndadaye bamufata bakamyinjiza muri Burundi. We yari yabasavye ko bamujana muri ambasade y'Abanyamerika, ariko bace bamugemura ko bifuza kumugandagura. Ariko ushobora kwibaza ati aba bashinzwe umutekano bari nyabaki ko twagiye tuvyumva cyane ko iyo batera bashaka kwica Ndadaye aba bashinzwe umutekano baca basimba impangu bagahunga basize ubwo bari bashinzwe kurinda. Ariko uyu mugabo Melchior Ndadaye benshi tumuzi nk'inshku ya demokrasi, ariko hari ibintu byinshi bitangaje cyane tutazi kuri uyu mugabo atarasanzwe na buhoro buhoro. Sindabizi nimba wabuzi ko uyu mugabo Melchior Ndadaye ari umwe mu bakarateka bakomeye Burundi bwigeze kugira. No umwe mu barundi bari barasomye ibitabo byinshi cyane, yari afise ubumenyi n'ubwenge butangaje nk'ibintu bitapfa gushoboka ico gihe. Ndadaye we yari afise impamya bumenyi yarose mu bisata bitandukanye. Uyu numwe mu bayobozi bari barasa amacakubiri cyane biboneka. Ariko kandi uyu mugabo ico no kubigira coco nuko yikundira guceza imiziki cyane yarigezwe ico gihe. Ntivyamugora cyane kwifatira akabutura keza kambara akigira gutamba umuziki nabo bangana ico gihe. Ico gihe kandi rero vyari kugugora kubona umuntu yamurusha gutwara imoto. Ibaze ko yashobora gutwara imoto akava mu Rwanda akagera mu Burundi yitwara imoto. Mu minsi mike cyane yamaze atwaye yahinduye ibintu byinshi bitandukanye. Yari minsi 102. Imbere y'iyo minsi vyari bimeze nabi cyane, kandi na nyuma y'iyo minsi vyabaye bibi cyane. Ni nawe yari yarakoye igihano c'urupfu mu Burundi, kandi ni nawe yari yarazanye akaruhuko ko ku munsi wa gatandatu. Hari ibintu byinshi bitangaje kuri Melchior Ndadaye abantu benshi batazi. Ushobora kuvyumva bikarangira wifashe ku munwa ukumigwa ati iruhukira amahoro. Ndadaye wari umugabo Prosper Numa mu bitabo inshuti nyariko niko nitwa. Nimba uri mushasha reka dufata amasekonda 2 tugire subscribe kuri iyi channel yamenya byinshi utazi kugira ngo uzoze urahungukira ubumenyi bwinshi butandukanye. Rero munyemerere twifashije iki gitabo cyanditswe n'uwahoze arongoye Burundi Sylvestre Ntibantunganya. Iki gitabo bwana Sylvestre yacise Demokrasi Piège. Iki gitabo yagishize ku mugaragaro itari ku munani mu kwa kabiri mu mwaka wa 2019 hari kuwa gatanu. Turifashisha kandi n'ibindi vyiyumviro vyagiye bitangwa n'abari begereye cyane Melchior Ndadaye ndetse n'izindi nyandiko zagiye zivuga cyane kuri Ndadaye. Ndaguhaye ikaze mu buzima butangaje cyane bwa Melchior Ndadaye. President Ndadaye yagandaguwe haciye imisi 102 yimitswe nyuma y'amatora ya mbere yari yabaye itariki 1 ukwezi kwa gatandatu, aho yatsinze President Pierre Buyoya yari amaze imyaka 6 atwara igihugu, nawe amaze gusenyura ubutegetsi bwa President Bagaza mu mwaka wa 1987. Igandagurwa rya President Melchior Ndadaye ryatumye abarundi basubiranamwo bapfa ubwoko. Igihugu naco gica cinjira mu ntambara yamaze imyaka irenga 10. Uyu mugabo rero nariko ndakubwira Ndadaye yari yavutse itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 1953 ku musozi wa Murama muri komine ya Nyabihanga. Ico gihe yari mu ntara ya Muramvya. Ndadaye yari imfura mu bana 10. Se wiwe nawe yitwa Ndadaye Pio na nyina Therese bandusha ubwenge. Ndadaye rero yarakuzagera gutangura ishuri. Amashuri mato mato yatanguye mu mwaka wa 1963 Imbogora mu ntara ya Gitega. Kuva mu mwaka wa 1966 gushika mu mwaka wa 1972 yize ku ishuri nderabigisha ry'Igitega. Yaciye hava ahungira mu Rwanda kubera intambara yari itanguye mu mwaka wa 1972. Aho rero mu Rwanda niho yatangiye n'amashuri yisumbuye kuri Groupe Scolaire d'Asirida i Butare mu Rwanda mu mwaka wa 1972 nyene. Gushika mu mwaka wa 1975 yatanguye kaminuza y'i Butare mu Rwanda nyene mu mwaka wa 1975 gushika mu mwaka wa 1980 mu gisata cyo kwigisha. Yatanguye akazi ko kwigisha mu mwaka wa 1987 abikorana no kwiga ibijanye n'amabanki gushika mu mwaka wa 1992 mu gihugu c'Ubufaransa. Acaronka impapuro 2 z'umutsindi yo kwigisha n'iy'amabanki. Melchior Ndadaye rero ari mu batanguje umuhari w'abanyeshuri b'abarundi biga muri kaminuza y'u Rwanda Mouvement des étudiants progressistes Burundi witwa Bampere. Aha hari itariki 3 kwezi kwa mbere mu mwaka wa 1976 yaciye arongora uwo muhari mu mwaka wa 1979. Ari kandi mu batanguje umugambwe w'abakozi Parti des Travailleurs du Burundi UBU. Ariko rero kubera kutumvikana ku vyiyumviro ngenderwa ko vy'uwo mugambwe wa UBU, Melchior Ndadaye yaciye awuvamwo mu mwaka wa 1986 aca asubira mu Burundi. Hari itariki 5 kwezi kw'icenda. Akiva mu Rwanda, Melchior Ndadaye yaciye atanguza umugambwe mu Kinyegero Sawanya Frodebu Fond pour la Démocratie au Burundi. Hari mu mwaka wa 1986 ni nawe yawutwara gushika wemewe n'amategeko mu mwaka wa 1992. Uyu mugambwe rero ntivyatevye waciye uja mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashinga amateka yabaye itariki 1 n'itariki 29 Ruheshi mu mwaka wa 1993. Uwo mugambwe waciye utahukana intsinzi ku majwi y'umurengera. Ndadaye acatsinda uwo bahiganwa yarakomeye cyane Major Petero Buyoya yararongoye umugambwe wa Iprona
ari nawe yari umukuru w'igihugu kubera yatembagaje ubutegetsi bwa Colonel Jean Baptiste Bagaza. Ndadaye n'umugambwe wiwe Sawanya Frodebu yarashigikiwe n'imigambwe 3 mu matora yo mu mwaka wa 1993, PP, RPB n'uwo bita PL. Mwaya matora rero Ndadaye yaronse amajwi yatangaje abatari bake ibice 60%. Major Petero Buyoya bahiganwa nawe yaronse ibice 32%. Uwa gatatu ico gihe yabaye userukira umugambwe PRP Pierre Claver Sendegeya we yaronse igice kimwe. Nta gice ca kabiri c'amatora ciriwe kiraba. Melchior Ndadaye yaciye abo umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu mu matora ya demokrasi. Ibintu bica birahinduka kubera kuva mu mwaka wa 1960 kuva Burundi bwikukira hagumye hari intwaro za gisirikare. Melchior Ndadaye rero yamaze ku butegetsi umwanya rumara, yamaze amezi 3 gusa kuko itariki 20 z'ukwezi kwa Gitugutu akagwi ka gisirikare kaciye gatembagaza ubutegetsi bwiwe kabanje kumugandagura. Yiciwe rimwe na Ponsier Karibwami umukuru w'inama nshingwamateka ndetse nagiye bimaze ubute icegera c'uwararongoye inama nshingamateka hamwe na Juvenal Ndayikeza umushikiranganje w'amakomine n'abandi basoma mbike biwe. Iryo joro nyene Ndadaye yiciwemwo Uburundi bwaciye bugwa mw'isanganya y'intambara y'urutavanako. Kurikira igice ca kabiri ca kino kiganiro aho tuza kugaruka ku mabanga akomeye cyane y'iyicwa rya Melchior Ndadaye ndetse no ku buzima bwite bwiwe. Ni byinshi cyane uza kumenyera mwa kino kiganiro gikurikira. Nta kindi ndagusaba atari kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi kugira ngo uzoze urakungukira ubumenyi bwinshi butandukanye. Iryari Prosper Ntuma mu bitabo inshuti y'inyandiko niko nitwa.